Yes, bakunzi ba PITV reka turamutse aho muri hose kwisi muri kumwe na Moses Angelo. Rero uyu munsi tumaze kubona kuri social media, kuri réseaux sociaux ikintu cyitwa Ikindis business kivuga yuko kirongoye n'umwigeme azwi ku izina rya Loretta Delicia, ariko nta byinshi turashobora kumenya kuri ino business nshasha. Ntituzi kari company, ntituzi yuko ari societe, ariko tubona abigeme benshi ku mafoto ariko arabafungira ibitambara mu mutwe, ariko ntiturashobora kumenya ahanini ivyo bintu ivyari byo, ako kanovera, ako kanu gashasha uwo mwigeme ariko arazana hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nuko rero twamye tugerageza kumwakura kugira ngo tubashe kumenya byinshi kuri we, ariko na nubu reka twongere tugerageze kugira ngo twumve byinshi, twumve yuko twomutora atwiganire kuri iyo business nshasha agomba gushira ku mugaragaro. Ego ndumva yuko ndamutoye. Delicia, turakuramukije cyane, ikaze muri PITV. Ariko rero mbere ko dutangura tugusabe utwidondorere kuko twamaze kukurondera umwanya munini, ntitwari bwagutore kuva mu gatondo, ariko kuri amasaha twashoboye kugutora. Turagwaye ikaze. Ku mazina yanje yose nitwa Ikindi Loretta Delicia. Ego nkaba mwigeme w'umurundikazi. Ego Delicia, kuri social media tumaze iminsi tubona ikintu cyitwa Ikindis business. Icyo kintu wewe hari cyo woba ukiziko? Ego Ikindis business ni business yaje nk'izindi zose, ariko yoyo service itanga niyo gufungira abantu, ikabafungira ibitambara uburyo bwiza bushobora gushimwa n'abantu barabishije ijisho. Kubera iki watanguje uyu mugambi? Ego uyu mugambi nawo utanguje kumvo navuga ko nyamukuru ariyo kufasha abantu badashobora gusuka ibisuko cyangwa se ngo basige produit. Nkuko tubibona kwigeme batora ama diplome gasanga barafise intambamye, asimbe basha mu mutwe bameze gute. Ego Ikindi yaraje kubgabo kugira ngo ibafashe nabo bumve baberewe, atari bya bindi byo kuvuga ati yari yaberewe ariko mu mutwe yakwereza yari bisanzwe. Ego nabo babegwe hose no mu mutwe. Ego n'ibyari rero icyo cyumviro cyakujemo? Icyumviro cyo gufonda business canjemo maze kubona ko benshi barabivuga, ariko ibyo benshi bavuga ntubite nako konte cyane. Ego ariko nariyumvira ati none ko bandi babivuga ko ari impano, nkeka bamaze kuyibona, reka iyo mpano no bafise yo gufunga ndayishire ku mugaragaro. Ego wavuze yuko wabitanguye ukiri muto, none umuntu ashobora kwiyumvira cyangwa abadukurikira, hari ahantu wigeze kubyiga cyangwa wakoze formation? Gufunga nkuko nari nabivuze nabitanguye ego nkiri muto mu ma age ya 13 ans 14 ans. Narabikunze cyane, narabikunze ku rugero rwo hejuru, aho abantu bavuga ati nde uyu mwana yafashwe n'ibiki. Muri iyo myaka niho novuga ko iyo mpano yashikurira, kuko nama numva umenga ashaka guma fungira abantu, mfunga ibintu abantu batamenyereye, defo bakavuga ati wafunze neza, ubundi mwana akavuga ati none nk'ivyo wabigize gute. Kubw'iyo mvo rero naciye numva umenga nobibandanya hakuza impano. Ego mbega ukora style imwe gusa niyo ufungira canke urakora n'izindi zitandukanye? Oya, style nkora simwe kuko abantu baratandukanye cyane mu byo bakora, umuntu arayibona. Ego no mu gufunga rero usanga kujya batandukanye ku ngeso, no mu gufunga usanga batandukanye nyene, kuko usanga nk'umwe ashobora kuba kunda gufunga ibintu binini cyane, ubundi akakunda gufunga utuntu duto, biravana cyane cyane yuko abajene batokunda nk'izama bakunda, kuko abamama bakunda binini cyane binini, ariko abana bakiri bato, abajene, abakobwa barakunda cyane utuntu turi style, bashobora kuraba bakavuga ati cyo kajya kantu agakunze. Abigeme b'iki gihe ni bake usanga bakunda gufunga, kenshi dusanga ari abamama. Ubwo ntabwo bufite yuko uzobura isoko y'abakiri bato?
kubura isoko mu bakiri bato ni ikintu novuga ko mvuze ati nzohava ndaribura nta sinoba gutanguza ikintu uvuga ati nta soko nzoronka nta n'impamvu yotuma ugitanguza yego ariko ico kintu cyo kuvuga ngo nobura isoko oyaha kuko imbere yuko ndabitanguza nuko nari nabonye ko benshi babikunda barambye ati yo mfungira mfise urubanza ikingire ngenda ndabona ati rero ico kintu kihaje cofasha benshi n'abatazi bakabimenya. Ikindi business watanguje waramaze gutangura ibikorwa? Ego ibikorwa byaratanguye. Ego wowe umaze gufungira nk'abantu bangana gute? Abantu maze gufungira sibake kuko hariho na dot iheruka kuba ego abigeme biyo dot narabafungiye abo bitwa badofine. Intambamyi rero ukunda guhura nazo muri business yawe woze tubwira? Itanguje igikorwa intambamyi ntizibura. Intambamyi novuga muri ibi nuko urasanga ahanini nk'umukiriya canke umuntu aje umufungire ashobora kuba ashaka nka modele runaka kumbure kubera ko yabonye yayikunze aho yayibonye ariko ugaca usanga rero igitambara ajanye ntibijanye ko hari ibitambaro usanga kinyerera ibitambaro usanga ari ivy'amabubu ibitambaro usanga biratandukanye cane rero kubwiyumvo urahura n'intambamyi yuko umuntu aba ashaka modeli yiwe ijya nyene bigufungire ariko ugaca usanga ntibikunda kubwitambara ciwe rero iyo ntambamyi umuntu acaraba ukuntu ayijera nyene ukamufungira vyiza bijanye niyo na style yiwe ariko kandi bifata neza n'igitambara yazanye. Kumbure abadukurikira n'abaraba kuri social media baravuga ati Ikindi business iryo zina risigura iki byavuye mushaka kutubwira inkomoko y'iryo zina? Izina Ikindi business ikindi ni izina ryanje icambere hama ntabwo nashaka kuja muri sauce benshi twari tumenyereye y'inyama za kera batara bakaziha abantu nyene bubashwe mu rugo papa sinzi ariko jewe nashatse kuza muri sauce abavyeyi banje bayimpayemo baravuze ati Imana twoyivuga gute eka nyene n'ikindi hakurya ushobora kubona nk'ikintu ukabura ukuntu kidekrive mbe bashwa bwati oya mvuze iki umenga ntikikwiri navuga iki ukavuga nyene bya mwana afite ikintu arafite ikindi kintu kiri muri we nyene ico ikindi ni ikintu nyene bo bavuze ukuntu kivuga rero natwe abavyeyi mu muryango barabonye byinshi Imana yabakoreye bituma abavyeyi banyitwa ari iyo Mana nyene n'ikindi nanje yo sense bayihaye narikunze numva umenga no migambi nokora iryo zina ryoba ari ryiza. Nuko rero muri kino gihe ugwaruka rukora imigambi canke gwitunganyiriza imigambi rurakunze kuba rufise abantu barufata mu mugongo aba managers canke management wewe urafise management igufata mu mugongo? Ego ndafise abafata mu mugongo kibitanguje ikintu kacikorana biragoye ko unagiheza canke ugashika kuri objectif yawe ushaka muri make ndabafise. Rero iyerekwa ryawe vision ufise nko mu myaka 5 iri imbere urakeneye yuko Ikindi business zoba ihagaze gute? Ikindi business indabo mbona nko mu myaka 5 iri imbere ndifuza yuko yoba ari nka business ituma abantu babegwa kujya kuntu ushobora kubona nka pays runaka ukabona abantu baho traditionnellement ukuntu bambara ukavuga cibwira ati aba naba Ikindi business yaje rero kugira ngo nko mu myaka 5 Imana ibidushoboje tuzobe dushobora kwambika apana kwambara mu mutwe gusa kubigeme oya ariko no hose uhereye kuva ku mutwe gushika ku maguru ku buryo umuntu akuravye yaba umuzungu yaba uyundi muntu avuga ati bajya n'abarundi nabigeme b'abarundi. Woba witeguye kwigisha n'urundi rwaruka goba urubyifuza gukora nk'ibyo nawe ukora? Ego cyane kubigisha nditeguye kuko nta business wo kwikorana urumwe nk'icyo nakunda. Ego imbere yuko rero turangiza Delicia ndagusabe utubwire adresse yawe kugira ngo abantu bifuza ibikorwa byawe bashobore kuba bo kwegera ugire ico ubafashije. Ku bantu bo kwifuza yuko ndabakoreye iyo service kubafungira hariho WhatsApp nkoresha ego
bon naho iri mu guhinduka gato kumvo zitamvuyeko ariko pour le moment benshi iyo bazi ni 62 89 32 45 yego kadete tugushimire cyane Delicia twizera yuko n'ikindi gihe nitwakwakura uzoshobora kutwitaba ego cyane murakoze ku kiganiro namwe ndagushimiye cyane nuko rero bakunzi ba PITV uwo rero ni Loretta Delicia ikindi umwigeme akiri muto cyane azanye business idasanzwe aho bafunga ibitambara abarundi kazi bakabegwa kugira ngo bashobore kugaragara neza haba mu gihugu haba no mu makungu rero tubasabe wewe uri umugabo wubatse umugore wawe umuzane ufise ibibondo abigeme ubazane na ufise umusheri umuzane kugira ngo ikirizi business ishobore kubafasha mwari kumwe na Moses Angelo umugire subscribe kuri PITV